iraba ivya liturujia, harimwo ubwo rwandiko ruraba ivya liturujia nyeranda Sacrosanctum Concilium, rufise ibigabane indwi, harimwo kimwe kigenewe umuziki ndoramana. Ikigabane ca gatandatu cose kigenewe umuziki ndoramana. Kirerekana neza iteka ry'umuziki ndoramana, maze bakerekana ko umuziki mbere ari intabonwa ifise agaciro ntangere mu bundi buhinga novuga ndoramana art sacré bwose Ecclesia ifise, kuko uwo muziki ufise ikibanza kidasanzwe muri liturujia y'agakura mu kwemera duhimbaza. Muri iyo nyigisho harafunditswe ko uwa Kristu wese, vuga muri iyo nyigisho iraba liturujia, harafunditswe ko uwa Kristu wese ari mu nkuka y'Ukaristiya, mu nkuka ya misa, yogira uruhara muri uko guhimbaza, kandi akagerageza uko ashoboye kuba mu byo ariko arahimbaza. Tuca tubona kumbure uruhara dukunze kugira mu kugira abakristu indorerezi nk'abaririmbira Imana, nk'uko ahejeje kubivuga, ugasanga hariko turiko turigira abakristu nabo banumye. Ivyo kugira bishikweko rero abaririmbira Imana muri rusangi kumwe n'ababafasha batumiwe muri rikoraniro, cyane abahinguzi b'indirimbo za liturujia, abaririmbisha n'abacurarangira Imana, babifisemwo uruhara rukomeye. Ari naco gituma babwirizwa kwama binagura mu guteza imbere ubwo buhinga, kugira ngo barangure neza bimwe bishimishije ubutumwa bwabo. Ntibiherera rero ku buhinga gusa, barabwirizwa kumenya akaranga n'akarangamutima kabo. Izaburi y'108 ku karongo ka 2 ivuga iti, umutima wanje uriteguye Mana, ngira ndakuririmbire ndagucurarangire. Novuga nti umuririmbira Mana canke umuririmbisha, umucurarangira Imana canke n'uwo ahingura izo ndirimbo za liturujia, aja abikora atabanje kwitegura ngo amenye ivyo ariko aragira, aba yihenze cane. Mu ntambwe ya mbere rero akaranga k'abaririmbira Imana, wewe uri muri chorale, urazi ico uri muri Ecclesia, urazi iteka ryawe muri Ecclesia, nkuko nyene icubahiro yabivuze ngo uja mu ishamba utazi ugaca inkono utazi. Nico gituma ari ukubanza kumenya ikiranga uburi muri chorale. Ibigize akaranga ko uri muri chorale navyo ni ibintu bitatu. Kumbure kenshi turabona turi muri ayo makorale tukayagira nk'ama-association, mugabo tutazi mu ntango hari iki. Muri ivyo bintu rero bitatu biranga umuririmbira Imana, hariho ugusigwa, hakaba ikigira kabiri ingabire n'ubutumwa. Ibintu bitatu: isigwa, ingabire n'ubutumwa. Ubwa mbere isigwa, turavye mw'ikete rya mbere ry'umutumwa Yohani mu kigabane ca 2 ku karongo ka 27 havuga hati, mweho ryasigwa mwahawe rivuye kuri we riguma muri mwebwe. Iryo sigwa rirabigisha kuri vyose ko ari ivy'ukuri atari kinyoma, kandi nk'uko yabigishije
ni kube ariko muguma muri we. Ngico icambere kigize akaranga k'uburi muri kohale. Isigwa uruwasizwe n'Imana Data ngo uyibere umwana n'umutumwa, kumwe yabigirira umwana wayo Yezu Kristu. Ukuririmba rero mu isengero siko karanga kawe nk'umuririmbira Imana. Ukuririmba sico uri, sico ndi, ahubwo nubutumwa ndangura, nubutumwa urangura. Ico ndi icuri nduwasizwe, uruwasizwe n'Imana Data ngo uyibere umwana, uyibere kandi umutumwa. Ushitse mu isengero ntushobora kwishimiriza ngo jewe ngo ndumukoriste, murazi ko bikunze kuba, kandi ukazatangura kwigizayo n'abandi ba Kristo ngo igirayo ngo ngaha ngo ni wanje. Muri Bibiliya nyeranda uw'Imana isize imuha mutima mweranda, amugira umwana w'Imana, akaba ariwe amubeshaho kandi akamuyobora. Abayobowe na mutima nibo bana b'Imana. Nibyo Yezu yemeza hamwe avuga ati mutima ari kuri jewe kuko yansize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza aboro. Uw'Imana isize ikimuha mutima wayo. Uri muri korari ubwa mbere ni umukristu kandi nuwasizwe. Uwasizwe nawe iryo sigwa rica rimugira umwana w'Imana kandi rikamugira umutumwa. Ico nico ca mbere. Ico nico kiranga uri muri kohari n'umwana w'Imana, n'umwana wa Ekleziya, n'umutumwa. Imbere y'ibindi byose nico we uri muri kohari uri. Ntuze kinishime ngo ndumucuraranzi, ngo ndumusoliste, ngo ndumuririmbisha karuhariwe. Eka icambere nico kikuranga imbere ya byose. Ni naco kimuha rero uburenganzira bwo kwinjira muri kohari no kuririmba rero mu isengero. Utari uwo yasizwe, sinzi yuko amakohari yacu yobagizwe n'abatasizwe, mu yandi majambo n'abapagani. Ntukayobegwe rero, ntukavyiyobagize, cyane cyane muri ibi bihe abantu benshi bayobegwa ico bari bakavyihakana, bakihakana ico bari. Murazi yuko hari abagore bigira abagabo, sibyo? Ntabyo murabona? Hari n'abagabo bigira abagore data, abakobwa bakigira abahungu, abahungu nabo bakigira abakobwa. Hari mbere n'abahora ari abantu bisoneye bakigira utugugu, ugasanga baramaze gucika utugugu. Ni ukuvuga barataye akaranga mu yandi majambo. None ibyo ntimurabibona aho muherereye? Hari abari barabatijwe basubira kuja kubatizwa mama we ahandi. None ibyo ntimubibona? Uko gutakaranga. Hari abahora basenga Imana baja gusenga ibitari Imana. None sivyo? Umucurarangira Imana yaba n'uririmbisha hitugwe muri uwo mutego w'ubuhinga kubw'ubuhinga ngo dusange ubwo buhinga twabugize Imana yacu. Ubugira kabiri ikiranga umuririmbira Imana navuze ingabire. Pawulo mweranda ati niko hariho ubwoko bwinshi bw'ingabirano, mugabo mutima akabumwe. Hariho ubwoko bwinshi bw'imirimo, mugabo umukama akabumwe. Hari ubwoko bwinshi bw'ibikorwa, mugabo Imana ikaba imwe, yo
ikora byose muri bose. Umwe wese arahabwa ikimwerekana ko afise mutima ngo bigire akamaro. Turashobora kuvyisomera mu ikete rya mbere yandikiye abanyakoreni mu gigabane ca 12 uhereye ku karongo ka 4 gushika ku karongo k'indwi. Mutima mweranda niwe soko ry'ingabirano n'ingabire zose zituma umuntu aba kirumara mu muryango wa Ekleziya. Mbere no ngaho nyene muri kohare tuba turiko turarangurira ubwo butumwa, kubera ko imirimo rero n'ibikorwa nkenegwa muri Ekleziya ari vyinshi. Mutima mweranda we mutware wa Ekleziya niwe acaramagiza ingabire nyinshi kandi zitandukanye kugira ngo barangure iyo mirimo, kandi umwe wese abe kirumara mu muryango, kuko Imana idashaka ko mu muryango wayo haba abantu bimbura kimazi, idashaka ko haba n'abantu birekereza, ishaka ko umuntu wese agira icyo amaze mu muryango awukuze kandi nawe bimuheshe iteka. Mwebwe rero muri mu makorale mwarahawe ingabire ya mutima mweranda. Urafise ijwi, ubwo buhinga bwo guhingura indirimbo, ubwo buhinga bwo gucuraranga, ubwo buhinga bwo kuririmbisha ni ingabire mwahawe na mutima mweranda. We atwara Ekleziya kugira ngo iyo ngabire ibahe kugirira akamaro iyo Ekleziya nyene, kugira ngo iyo Ekleziya ikure, ikomere, itere imbere. Turazi yuko hariho benshi babigira ku izina ryabo kukutamenya mugabo, ariko namwe muharonkere iteka n'umugisha, kuko iyo twavyumvise muri ico gikorwa ca liturujia Imana imaze kuninahazwa tuca tuharonkera ubweranda, iraheza nayo ikadudakatifuza tukaharonkera ryo teka. Nico gituma abungere b'Ekleziya batohoza iyo ngabire itangwa kugira ngo yubake umuryango wa Ekleziya. Baraheza bagatohoza maze bakemeza bagatako bakakira iyo ngabire nk'impano nshasha ije kubaka no gukuza umuryango wa Ekleziya. Ico nico ca kabiri kigize akaranga kuri muri kohal. Nawe wahawe iyo ngabirano ngo ube ngirakamaro mu kubaka Ekleziya, uyobowe n'abungere bayo, bo bahawe ubutumwa bwo gutohoza, kwemeza no kwakira ingabire zose mutima atanga muri Ekleziya kugira ngo Ekleziya igume ikura kandi itere imbere. Niwaronka iyo ngabire rero ukatuza kuyikoresha uko Ekleziya idatanga iyo ntumbero, murumva yuko bizoheza bikagorana. Ndamaze kuvuga yuko bafise n'uburenganzira bwo kukushira ku ruhande. Niyo korale izorangura ubwo butumwa uko yishakiye irafise guhagarikwa, mbere Padiri mukuru ni watangura kuyihagarika. Korale rero iriho kubw'Ekleziya, umuririmbiramana ariho kubw'Ekleziya. Amajwi yacu, ubuhinga bwacu bwo guhingura indirimbo mu bacuraranga, mu bicurarangisho byacu, kwama tubikoresha mu ntumbero yo kubaka Ekleziya, atari mu ntumbero yo kwininahaza, kandi twategerezwa kurondera ininahazwa ry'Imana. Twame tuzi ko igituma turiho nuko tugamburukira abayoboye Ekleziya, bo bajejwe kwakira ingabire zose zitangwa na mutima muri Ekleziya. Ndamaze kubivuga cyane cyane ku bacuraranga, hariho abantu batagira urukundo, usanga bavuga ati jewe ntabaye iyi korali zocifutwa, bigashika gashira na bimwe bita amakode mu bicurarangisho
ubuje mu nyuma yakora ko akabura n'ijwi iyo riherereye. Muca mwumva yuko atazi ico yaronse, atazi nahari. Ariko kandi natwebwe nyene nka kohare turi ingabire y'Eklezia, turi ingabire y'Imana, kugira ngo izo ngabire zose z'umwe wese zibe ngirakamaro. Tumaze kuzikoraniriza hamwe mu kubaho nka kohare, umugwi, tuca turushirizaho kuba ngirakamaro, kandi kohare yose ikakirwa na Eklezia nk'ingabire kirumara mu muryango, ingabire yubaka uwo muryango, ikawutera iteka, mbere ikawutera n'agahimbare. Nico gituma twokwiyumva, kuko hari nabo usanga basigaye babona abakuru b'Eklezia nk'ababuza kurangura ubwo butumwa, kubera yuko bariko babafasha gufata intumbero. Twokwiyumva mu muryango watwakiriye ari wo Eklezia, nitwiyumve muri uwo muryango watwakiriye kandi tuwiyumvemwo, kuko kwiyumva no kuwiyumvamwo ni bibiri. Ntidushobora kubaho nk'irindi shirahamwe ryose ryigenga, kuko biraboneka, turabizi twese, hari aho usanga ayo makohare yacu amaze kumera nk'amashirahamwe yigenga, ugasanga ntashaka ko hari n'uwuza kukontorora ivyo bakora. Kandi rero igihe turi mu bugamburutsi, ingabire zacu zirakomera. Sinzi ko twibuka igisomwa cyo mu gitondo ku munsi mukuru wa Pasika, aho umwigishwa yakundwa be na Petero bagiye bariruka. Umwigishwa yakundwa agasiga Petero, ariko yararindiriye Petero ko ashika, nawe abona kwinjira. Patiri mukuru ashobora kuba kumbura atazi umuziki, ariko niwe ajejwe gutohoza ingabire yacu muri kohare. Ntidushobora nk'uko kwa Yohani ataciye ayinjira, yarindiriye Petero, kandi turazi yuko ari we yahawe ubwo bukuru mu bandi batumwa, yararindiriye kugira ngo atohoze. Natwebwe rero Patiri mukuru ni wajejwe kwemeza iyo ngabire mu makohare yacu, maze igashigikira rero, igatangura, igakora, igakuza uwo muryango. Igihe rero tubona ko kumbure tutari mu bugamburutsi, ntituba tukiri mu ngabire y'Eklezia, tutagamburukira abakuru b'Eklezia, ntituba tukiri muri iyo ngabire, ntituba tukiri n'ingabire y'Eklezia. Igihe tubona ko atavyumva kumbure data wanje mu bugamburutsi, tumusabire, kuko benshi baca bidoga bagatangura kuvuga kumbure ayamuhe oya, kubera turi abasizwe kandi turi ingabire, tuca dukoresha igisabisho kugira ngo kumbure ivyiyumviro bitari byo biheze bihave. Umukama niyababona bishaka, tubandanye dutera intambwe muri ubwo butumwa. Ubugira gatatu, akaranga kagira gatatu n'ubutumwa. Ikete rya Papa Pio wa 12 yitwa Musique Sacrée Disciplina, mu nomero yaryo ya 17 rivuga riti: abahingura umuziki, les compositeurs, bose bakurikije ingabirano bafise, canke abaririmbisha, canke abaririmbira Imana, canke nyene abacuraranzi, abo bose barangura ku buryo budahinyuzwa, naho ari mu bundi buryo butandukanye,
barangura ubutumwa bw'ukuri kandi butomoye. Bazoronka rero ingero y'umusesekara bazohabwa na Kristu umukama n'icyubahiro cagenewe abatumwa ku rugero umwe wese azoba yarabaye intahemuka mu kurangura ubwo butumwa. Ngaho aho dukwiye rero kurabira neza kuri ubwo rugero umwe wese aba yabaye intahemuka mu kurangura ubwo butumwa. Ingabirano ni nyinshi muri kohalo, mugabo none ubwo butumwa ndaburangura gute? Sinishira hejuru, sije nishira imbere aho gushira imbere Imana. Mu numero y'iryo kete nyene ya 97 havuga kandi hati bategerezwa kubera abandi ba Kristu akarerero k'ubuzima rukristu, kubera ko bafise uruhara ruhambaye muri liturujia haba ku buryo burashe canke buziguye. Duce turaba twebwe turabaho duherereye, mbega mu bukristu bwacu abandi badukurako iki? Kuko nababwiye mu ntango twaba twiyumvira ngo n'ubuhinga gusa tuza kwerekana iyi bambewe irisigwa iyi ngabire. Ubu butumwa murumva yuko bufise novuga ntiyindi dimension butwereka budushikanako yukuba umukristu, kandi umukristu w'akarorero ari imbere y'abandi. Turaza kubibona ko abaririmbira Imana nibo bafata ijambo bwa mbere n'ubwa nyuma nibo barifata. None iyumvire rero aciye aba wa mukristu reja kandi ari imbere y'abandi, bizoca bigenda gute? Mbere no mu kurangura bwa butumwa ariko arishima, ariko arininahaza aho kuninahaza Imana, bakabibona bizoca bigenda gute? Nkako tugarutse kuri rya jambo ryo mu gitabo ca kabiri c'ivyabaye mu kigabane ca 20 uhereye ku karongo ka 13 gushika 28, Yozafati agisha inama igihugu, agena abaririmbyi b'umukama kugira ngo bamuhayagize kubera umwakaka w'ubweranda bwiwe, igihe bazoba bagiye guhangana n'abafise ibigwanisho. Duca tubona ico umuririmbiramana hamagariwe. Umuririmbiramana ni umuririmbyi w'umukama, ntaririmbira abantu. Umuririmbiramana aririmbira Imana, ntaririmbira abantu. Tuca twumva no muri terminologie ikamvuge gutyo mu mazina dukunze kwiyita ngo abaririmbyi. Ehego abaririmbyi washaka ni benshi, mugabo abaririmbira Imana barukwabo, kuko abaririmbyi turazi nka ba Fizo bakunze nibigezweho, Fizo ba Fariyaze n'abandi, turazi yuko baririmba ibindi kandi naho babikorera harazwi. Mugabo baririmbira Imana ibibanza byabo byose by'ubutumwa birazwi, no kugira ngo bahayagize umwakaka w'ubweranda bw'Imana. Hanyuma igihugu c'Imana naho kiatorera koyoko mu gutagatifuzwa. Kuba abaririmbyi b'umukama nibwo butumwa bw'umuririmbiramana. Kuba abaririmbyi b'umukama nibwo butumwa bw'umuririmbiramana, nibwo butumwa umuririmbiramana yaherewe ingabire. Iyo ngabire yo guhingura izo ndirimbo Ndoramana za liturujia, iyo ngabire yo kuririmbisha, iyo ngabire yo gucurarangira Imana, nibwo butumwa wahawe. Yaba rero iyo guhingura indirimbo, yaba iyo kuririmbisha, yaba iyo gucuraranga, iyo ngabire wayiherewe ubwo butumwa. Yozafati agena abaririmbyi b'umukama kugira ngo bamuhayagize kubera umwakaka w'ubweranda bwiwe, bibabere
akarorero ko abaririmbiramana dutegera ubwo butumwa bwacu. Turategera ubwo butumwa bwacu canke hari igihe wumva batanguye gucuraranga ukiyumvira ati burya ngaha ubu yaba twari dufite akuma gaca gatangura kuraba muri bo ibirimwo ibyo bariko barashaka. Ubwo hariyo ugushaka kuninahaza Imana, hariyo ugufasha abandi kuninahaza Imana, canke muri we na wenyene harimwo ukwininahaza. Kuko ndazi yuko harimo bamwe bavuga ati uyu munsi bategeza kumenya ko ari naka yari kuri piano, ko ari kwatahusha tushe, ati uyu munsi babwirizwa kumenya ko ari naka yari kuri guitar bass, hamwe akivuza ugasanga naho ikibanza barimwo isima yaramaze kubomagurika kubera ico guitar bass, akivuza n'isengero ikanyiganyiga ugasanga najya amavitre atanguye kumenagurika. None ngaho abaje kuninahaza Imana canke mba ngomba jewe nyene kuninahaza, abacuraranzi murantunga, canke guitar solo ukaca utangura kumena amatwi abari ngaho ugasanga uriko urakazwigiririza mu mutwe bagaca batangura kuzibira amatwi. None aho uriko uraninahaza Imana? Bitubere akarorero, dutegere neza ko ekleziya yama ihanganye n'abansi bashaka kuyitera, kuyibuza kumenyesha ubutumwa yahawe na Yezu Kristo bwo gushikiriza inkuru nziza y'urukiza. Urashobora gusanga na twebwe duciye tuba muri abo mu kutarangura neza ubwo butumwa bwacu, ugaca usanga aho gufasha bamwe baje guhwana n'Imana, baje kunywana n'Imana, urababujije kubona iyo Mana baje barondera kubera waranguye nabi ubwo butumwa bwawe, yangabire waronka wayikoresheje nabi. Ivyo nibaza ko twese dukunze kubibona hamwe hamwe, ego si twese mugabo birashika. Ubwo rugamba rero mu bisanzwe si urw'abantu, ni urw'Imana. Nico gituma ngaho atawundi aninahazwa atari iyo Mana, nkako Pawulo mweranda arabivuga mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi ati nimwambare ibigwanisho by'Imana ngo mushobore guhangana n'imitego ya Shetani, kuko tutarwanya abafise amaraso n'umubiri, ariko turwanya abafise inganji, abafise ubutwari, abaganza iyi si y'umwijima, hamwe n'imitima iyerera mu kirere. Turashobora kuvyisomera mwikete yandikiye Abanyefezi mu kigabane ca 6 uhereye ku karongo ka 11 gushika kwa 12. Ibi bintu adondaguye mu bisanzwe na magarade y'amashetani. Ubwo rugamba rero ruriho mu ekleziya, ruriho abo bansi bama batera kugira ngo ekleziya isambuke, kugira urukiza Yezu Kristo yaturongeye ku musaraba ntirushikire abantu bariho. Iyo tugiye mu nkuka ya misa tuba tugiye rero ku rugamba, nukwama tubimenye. Kumwe kwa ya Zaburi y'108 ati umutima wanje uriteguye Mana, ngomba gushaka kukuririmba ndagucurarangire. Nukugenda rero witeguriye ubwo butumwa, ukamenya mbere kugiye ku rugamba, ukamenya kugiye ku rugamba, kuko Shetani irashobora gufatira hahandi muri zangabire zanje, yangabire yawe ikacitangura kwihayagiza muri wewe, ikora ivyo utategerezwa gukora. Abaririmbyi b'umukama ntiboshobora gutangaza umwakaka w'ubweranda bw'umukama batabanje kubwihweza bonyene. None wewe woshobora gute guhayagiza ivyo utazi?
uwo bihayagiza gute? Ni hamwe usanga rero nimba wari kurabihayagiza muri gitari cyangwa muri piano cyangwa mu gahogo uco bigira ukutariko, kubera uri kuragira ivyo utazi. Kuko mu by'ukuri ivyo ndirimba biba byabaye muri jewe, bibanza kuba muri jewe, kandi nkavyumva aho binsosera naho birura, kugira ngo uwundi nziko ndafasha nawe biheze bimufashe. Nukuririmba rero ivyo wewe nyene wabanje kuzirikana, kuko kenshi je ndibaza ko nk'uwo gira surprise akaraba nkako hayake aririmba akaca avuga ati muri ryo ruririmbo mwaririmbye utegera iki? Nibaza yuko twasanga bitanguye kutugora, tugatangura kudidinganya kubera koko twagiye tutiteguye kurangura ubwo butumwa, tugatangura kudebagura iminwa kuko twagiye tutabyiteguriye, twagiye kuririmba kugira turirimbe. Nuko rero umuririmbiramana abanza kuzirikana ivyo aza kuririmba. Bitabaye ivyo ntacyo noba nsumvya ikaseti ivuga, kuko mbere yoyo urashobora no kuyumviriza ukahakura ikintu. Mugabo iyo uri kurabivuga bitava ku mutima, uterekana nako kanyamuneza, uterekana n'ico wakuye mu byo uri kuravuga, murumva yuko biheza bigahuvya mbere. Ivyo uba uri kuraririmba igihe utabizirikanye ko uba umeze nk'ikinjanja gihuhuma. Iyo utabizirikanye ko uba umeze nk'ikinjanja gihuhuma, erega mu bisanzwe ibyo vyuma navyo nyene byo biririmbye, nuko bitagira amajwi ngo bisohore amajambo, hanyuma ubutumwa dushikiriza buheze bwumvikane. Na ivyo vyuma byo bigize. None nico gituma twebwe rero turi abantu tubanza kuzirikana neza ubutumwa bwacu, ivyo ndiko ndaririmba, kandi nkabwira nico nkuyemo, kugira ngo uwo ndiko ndafasha nawe agire ico ahakuye. Nico gituma cyane nitwararika mbere no kubigira neza. Ako karakaranga k'umuririmbiramana reka nsimbize ku karanga mutima, ugira kabiri akaranga mutima k'abaririmbira nabo bacurangira Imana. Uwo wese afite iyo ngabirano. Ibi twerekeye twebwe abaririmbira dufatiye kuri rya jambo rivuga ati rimwe ryo muri ya Zaburi y'Ijana ku kanwa ka kabiri, ati umutima wanje uriteguye Mana, ngira ndakuririmbire ndagucurarangire. Inyuma yo kubona ico turi, kuko twakibonye, haza kumenya rero aka karanga mutima kanje kawe nk'umuririmbiramana. Akaranga mutima niko kazigama akaranga. Wala akaranga mutima kazigama akaranga. Ubutakaje akaranga mutima acatakaza n'akaranga. Ubugendera akaranga mutima ni wagendera n'akaranga kiwe, kandi akakazigama. Nkako akaranga gashimikiye ku karanga mutima. Akaranga mutima k'umuririmbiramana canke k'umucurarangiramana niko gatuma azigama akaranga kiwe. Murumva rero ko atavye kwiyitiranya, bimwe tuza kuvundurura ahandi duca tuzana nk'abatasizwe, tuba turiko turatakaranga mbere n'akaranga mutima kakaca kagenda. Akaranga mutima nako nakahe kagizwe n'ibintu bikuru bitatu. Nkuko navuze ko akaranga nako nyene kare kagizwe n'ibintu bikuru bitatu: isigwa, ingabire n'ubutumwa. Akaranga mutima nako nyene kagizwe n'ibintu bitatu: ubwa mbere ugutamarira Imana nzima, ubugira kabiri gusenga iyo Mana nzima, ubugira gatatu gutegurira inzira Imana nzima.
gutamarira Imana nzima, gusenga Imana nzima, gutegurira Imana nzima, gutegurira inzira Imana nzima. Nababwiye yuko kumbure akaranga n'akaranga mutima kacu ntigahagaze ku buhinga. Murumva ko ubukristo buguma buza imbere, kuba umukristo biguma biza imbere. Duhere ku gutamarira Imana nzima. Ibyo twamaze kubona mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyabaye, umwami Yozafati agena abaririmbyi b'umukama kugira bahaye umwakaka w'ubweranda bwiwe, ko umuririmbiramana arico nawe ahamagariwe. Yoburirimba ate atarigera abuca nikanda ubwo bweranda bw'umukama. Yobuhayagiza ate atarigera abumenya. Umuntu ahayagiza ico yiboneye kikamunyura kikamushika. Umuririmbiramana yagenywe kugira ahayagize umukama kubera umwakaka w'ubweranda bwiwe. Yobishika ko gute ataramubona? Uwamaze kumubona niwe aheza akamuhayagiza, nk'uko umunyezaburi abivuga ati, none narakubonye mu ngoro nyeranda, niho nihweza ubukomezi bwawe n'ubuninahazwa bwawe. Nkakubuntu bwawe ni bwiza, bundutira ubuzima, umunwa wanje uzogushimagiza. Nico gituma nzoguhezagira umwanya wose nkiriho, nzokiriza ibiganza byanje nambaza izina ryawe. Umutima wanje uzohozagara nk'umuntu yariye ibinure n'imisokoro, umunwa wanje uzoguhayagiza wuzuye akanyamuneza. Turabyisomera mu Zaburi ya 63 uhereye ku karongo ka 3 gushika ku ka 6. Uyu munyezaburi aratwereka, none narakubonye mu ngoro nyeranda, niho nihweza ubukomezi bwawe n'ubuninahazwa bwawe. Nkakubuntu bwawe ni bwiza, bundutira ubuzima, umunwa wanje uzogushimagiza. Nico gituma nzoguhezagira umwanya nkiriho, nzokiriza ibiganza byanje nambaza izina ryawe. Umutima wanje uzohozagara nk'umuntu yariye ibinure n'imisokoro, umunwa wanje uzoguhayagiza wuzuye akanyamuneza. None burya twisunze uyu munyezaburi, niko bitugendera mu butumwa bwacu bwo kuhayagiza no kurinahaza Imana. Tuba twabanje kuyihweza, twarayibonye mu ngoro yayo, imbere y'uko tuza kuyininahaza, kuyishimagiza. Turayihweza, turayironda, tukayihweza. Biraba nk'uwariye inyama zinuze. Murazi wariye inyama zinuze agumashwashwagira ku munwa no ku ntoke, sibyo? None twebwe biraboneka natwe iyo turi muri ubwo butumwa. Barabitubona ko iyo turi muri ubwo butumwa cyangwa turi no hanze, ibyo biraboneka. Uwo munwa uzohayagiza umukama wuzuye akanyamuneza, kuko ari umuntu afise umutima wahozagaye, wahozagajwe no kwihweza Imana no kuninahaza Imana, wahozagajwe no kwibonera ubweranda bw'Imana. Uwo mutima nawo nuwo umuntu yabonye akihweza agatamarira iyo Mana, maze akanyurwa, agashikwa n'ubwiza n'ubuninahazwa n'ubutunzi bw'inema y'Imana. Iyo umuntu yashitswe
umunwa uca wuguruka, naho yoba yahora atavuga. Nibyo tubona igihe mu bihe bimwe bimwe Yezu yari karigisha. Izo dukunze kubona kumbure nibyo abakoraniye hamwe kumbure bateramye, iyo twashitswe n'urukanywa niho tukunze kubona iminwa ica yuguruka cyane. None nk'umuririmbira Mana umunwa wacu nawo uguruka ryato tutashitswe. Ni ukuvuga rero tutabanje kuzirikana imbere y'ukuza kurangura ubwo butumwa, ntivyereka umunwa wacu uraboneka ko atari umunwa washitswe wahozagajwe n'ubweranda bw'Imana, no kubona ubweranda bw'Imana bica biboneka. Duca dusanga turiko turajanjagura aho kunina hazimana, aho kuririmba n'amajwi meza ugasanga turiko turirimba na ya majwi y'ibikere amwe ariko ibishitashita kumbure wo kumva ukaza gututura mbere no gututura. Iyo Mana ni Imana nzima, abahuye nayo baca bugurura umunwa. Uwahuye nayo ntayihayagiza nk'icibutso, nk'icibutso kwibuka kw'Imana iriho. Ntayihagayagiza nk'iciyumviro, ikintu kiguma mu mutwe kumenya kw'Imana iriho. Ijwi ry'umuntu aririmbira Imana yabanje kuyitamarira niryo uririmba, kuko hageze ko batera indirimbo badatanguranwa. Ayo majwi ntamera kumwe. Ijwi ry'uwatamariye Imana riza ririmwo isigwa, ryasigwa twumva ubwa mbere, mu gihe iry'uwupfa kuririmba janjagura riza rigaragara. Iyo amajwi ari murera isigwa nayo acazanira isiga abari mu isengero bose, abari ngaho baje kurondera ya Mana. Ayo majwi ari mu isiga aca bazanira isiga nabo. Abari mu ngoro y'Imana bagaca bumva igihagararo c'Imana ubwo nyene, bakumva yuko Imana ihangamye aho, imitima igakogwako kandi igakiruruka, imitima mibi nayo igaciunga abantu maze bakanezerwa. N'abari baje mu isengero bafise agasibe kagahera, mbere bakabohoka no kubohoka. Kubera iki? Kubera ya majwi arimwo isigwa. Murumva yuko iyo turanguye uneza ubutumwa bwacu turazanira isiga igihugu c'Imana, mbere kikabohoka. Nico gituma abaririmbira Imana babanza gutamarira Imana imbere yo gutangura kuririmba. Ari ingabire ikomeye muri ekleziya. Hariho abo usanga atani igisabisho batera imbere yuko bagira repetition. None iryo siga ryoza gute? Iyo Mana muyitangarira gute? Ugasanga muza nk'inka zishotse mukagenda uko nyene. None ni babandi basizwe canke n'abapagani? Mbere baca basumbwa n'abapagani. Nukwimenyereza rero gutamarira Imana uko biri kose, haba mu bisabisho canke mu gushengerera nyene Yezu mu Karistiya, canke mu bindi biteramo nyene byo guhayagiza iyo Mana yacu. Ubugira kabiri mu karangamutima, ugusenga Imana nzima. Yezu ati igihe kirashitse, mbere n'ubu nyene, aho abasenga nyagusenga basengera Data mu mutima no mu kuri, kuko abasenga gutyo aribo Data ashima. Turabyisomera mu nkuru nziza dushikirizwa na Yohani mu kigabane ca 4 ku karongo ka 23.
twaraciye turahana mu gusubiramwo ka kagani ngo uwuririmbye neza abagize gute. Ivyo biba ivy'ukuri igihe uyu aririmba aba ariko arasenga wenyene, asenga kandi Imana nzima. Iyo rero uriko uraririmba utumva kuri kurasenga Imana, ivyo ntibiba ako kagani kaba kagikoze. Ibyo rikaba isenga rya mbere, akaba kandi ariko arasengesha ishengero ry'Imana mu gusenga Imana nzima. Iryo rica riba rero isenga rya kabiri. Ubwa mbere ni wewe uri kurasenga ubwa mbere, ukumva ko mu kuririmbira Imana, mu kurinazima uri kurasenga ubwa mbere. Iryo ni ryo isenga rya mbere. Abo turirimbye neza abasenze kabiri. Isenga rigira kabiri ni yuko abafashije abandi rero ishengero ikoraniro gusenga neza guhwana n'Imana. Abasenga data ashima barangwa n'ibintu bitatu. Tuce turaba ko natwe bizoba bihari mu makorare yacu. Abasenga data basenga nk'abana, basenga data nk'abana. Abana nabo turabazi, niyo bariko barasaba umuvyeyi ikintu turazi ingene bagisaba, turazi umutima bagisabana. Abasenga data ashima basenga mu mutima, bagaca basenga kandi mu kuri. Ibintu bitatu: gusenga data nk'abana, mu mutima no mu kuri. Gusenga nk'abana mu mutima no mu kuri. Basenga ubusenga yinjira mu kiyago n'Imana. Ubusenga data nk'umwana yinjira mu kiyago n'Imana, kandi turazi ko niyo liturujia ari ikiyago c'Imana n'umuntu. Ni ikiyago c'Imana n'umuntu. Iyo umuntu ariko arayaga n'ubundi niko abazi, nuko abazi uwo bariko barayaga, akabazi uwo ariko arayagira uwo ari we, atamwihendako. None ubwo ntabwo twihenda kuri iyo Mana. Dongeye ubucuti abo bantu babiri bafitaniye burahambaye cyane, kuko aribwo buha intumbero ico kiyago nyene. Abasenga data ashima nabo imbere ya vyose bamenya ico bari. Bimwe twahera bamenya ico bari, bakamenya n'ico Imana iri. Kumenya ico turi no kumenya ico Imana iri, igisabisho cabo kikama rero imbere ya byose, kikama gishimikiye kuri ubwo bucuti bafitaniye n'Imana. Ubwo bucuti nabwo subundi nuko yatugeneye kumubera abana kubwa Yezu Kristu, kubera icifuzo cyo gushaka kwayo. Ivyo turabisanga mu ikete Paulo mweranda yandikiye abanyefezi mu kigabane ca mbere ku karongo ka 5. Abasenga data shima n'abamwegera nk'abana, batagenda bavyimvye umutwe, bishimirije ubuhinga, bishimirije n'ibindi, bakifata nk'abana, bakamuyagira nk'abana. Uko niko gusenga kuzuye ukwemera, urukundo no kwizigira k'umwana. Abaririmbira Imana imbere ya byose n'abasenga. None turasenga, nimurabe dusenga kangahe nk'abaririmbira Imana? Nta marepetition tugira ntitwige twiyumvira n'igisabisho na dawe wa twese tuyivuge, tuba twibagiye. Si bamwe rero bavuga ibisabisho, kuko hariho kuvuga ibisabisho no gusenga. Si bamwe bavuga ibisabisho n'abasenga, bagasenga kandi nk'abana.
ubusenga aba ari imbere y'umupersona, ubusenga aba ari imbere y'umupersona. None ivyo mu kurangura ubwo butumwa bwacu burya turavyibukaho ko mu butumwa bwacu bwose mbona ari ugusenga, turibuka ko turi imbere y'umupersona. Abo basenga nk'abana basenga mu mutima. Mu gihe cya Yezu abantu bemera ko kugira usenge kandi wumvigwe wategereza kuja mu ngoro yayo, ariko Yezu avuga ko kubera umuzo wiwe abasenga nyagusenga basengera mu mutima. Uwo wese yakiriye Yezu mu mutima wiwe acahurira n'Imana mu mutima wiwe. Abaririmbira Imana niko bimeze iwacu. Abasenga nyagusenga nabazi kugira urugendo rwo kwinjira mu mutima wayo, kwinjira mu mutima w'Imana, bagahurirayo n'Imana. Nkinjira iwanje mu mutima iwanje kandi tugahurirayo naho nyene. Ivyo navyo bisaba kwinjira mu mutima aho kureremba, kuko kenshi tuca tureremba kugira ngo igisabisho kugira igisabisho cimva mutima, aho kugira igisabisho cimva mutwe, kuko hari ivyo tugira ibisabisho vy'imva mutwe aho kugira ibisabisho vy'imva mutima, canke tukagira igisabisho cimva munwa gusa. Cimva munwa gusa kiriko kiravugirwa ku munwa gusa kitagira ahandi kivuye. Nukuvuga ko indirimbo, amajambo n'ibisabisho vyoza byose bivuye hehe? Ku mutima. Bivuye ku mutima kandi ushizemwo umutima. Bivuye ku mutima kandi ushizemwo umutima. Umutima wanje witeguye Mana, ngira nkuririmbire ndagucurarangire. Augustino Mweranda niwavuga ati kuririmba ni igikorwa cyo gukunda. Mu nkuka y'Ukaristiya haraho umusaseredoti ahamagarira ikoraniro gukirurutsa umutima. Ikoraniro naryo rikishura ngo tugire gute? Tuwerekeze ku Mukama. N'abaririmbira Imana ubutumwa bwacu nubwo gukirurutsa imitima tuyerekeza ku Mukama. Iyo rero tuguye mu mutego wa bwa buhinga bwacu usanga turiko turakirurutsa imitima y'abandi tuyiyerekezako. Aho rero nuko hagabira kuko tuba turiko turagwicira. Gusenga mukuri mu gihe cya Yezu bose ntibasenga mukuri. Hariho abavuga amajambo y'ibinyoma. Mbere Yezu aho yavuga ati umuhanuzi Izaya yarabavuze igihe yagira ati abo bantu bansasako akarimi gusa, umutima wabo uri kure yanje. Matayo 15:18. Ivyo mvuga mu gusenga ndabivuga ndavyemera ko ari ukuri. Ndavyemera ko ari ukuri. Ndemera ko uko kuri kwinjira mu buzima bwanje kukahindura ubuzima bwanje, kukabuha intumbero, ku buryo uko kuri guserukira mu kubaho kwanje. Uko niko gusenga mu kuri. Nta muntu asenga ashobora kudahinduka iyo asenga mu kuri. Umuririmbira Imana rero nuwo asenga Imana nzima, agasenga mu mutima no mu kuri, agakirurutsa umutima awerekeza ku Mukama kugira afashe abandi gukirurutsa umutima bawerekeza ku Mukama. Ivyo iyo bishobotse rero niho ushobora gutegurira inzira rero Imana nzima. Ico igihe cyose inkengeri ivuze canke ingoma, haba ku masikirisala atumbura tankengeri hari canke ingoma
ivuze ngo igihimbazo canke imisa itangure, ni Imana ibije muri Yezu Kristu iduhamagara ngo duhwane. Abaririmbira-Mana nitwe ba mbere bo kwitegurira kwakira iyo Mana nzima. Igituma nuko ari twe dufise ijambo ubwa mbere n'ubwa nyuma nyene mu ikoraniro ryeranda mu guhimbaza Imana. Mbere dufise n'ikibanza imbere y'abandi. Mu gusozera, umuririmbira-Mana amaze kumenya akaranga kiwe cyangwa umuturangira-Mana n'umuririmbisha nyene akamenya akaranga mutima kiwe, bene ukumenya ubutumwa ajejwe n'ingene yobukora, bimufasha kurondera ijuru wenyene, kandi agafasha n'abaje gusenga gukirurutsa umutima bawerekeza ku Mana. Ubwo butumwa abukora mu bumwe n'Ekleziya. Ivyo bintu vyagarutse kenshi. Abukora mu bumwe n'Ekleziya kandi mu kwicisha bugufi, mu nzira yo gushikira impera yagenewe abakorera umukama n'umutima mwiza. Ntitwoshobora kuvuga byose mu mwanya nk'uyu, ariko uwo araheza akitwararika na cyane cyane byo kumenya neza ibijanye n'imigigwa ya liturujia, kugira ngo umukama aninahazwe uko bikwiye. Nitugire Kristo.